tumumvirize Ousmane Dembele nyuma yo guhabwa Ballon d'Or ku munsi w'ejo mu ijambo ryiwe. Un de ces deux joueurs va s'inscrire dans l'éternité, dans l'histoire du football. Oui, vous le savez, ce prix est réservé aux joueurs d'exception comme N'umunezero udasanzwe y'umukinnyi abagiye guhabwa agashimwe ka Ballon d'Or. Ninde agiye kubatahukana kano gashimwe hagati ya Ousmane Dembele n'uwitwa Lamine Yamal? Qui des deux, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, qui va gagner? Ronaldinho agiye kuba dufasha adusomere ugiye kubatahukana umupira w'inzahabu kuri no munsi hano kuri Théâtre de Châtelet. Dembele. Ousmane Dembele. Murakoze cyane mwese, ndabaramukije cyane. Ni ibintu bidasanzwe ibiyemejeje kubamwo, nta majambo mfise. Ni umwaka udasanzwe ndi kumwe na ekipe ya Paris Saint-Germain. Ati ngaruka no ku bintu vyabaye muri kariyeri yanje, muravyumva ko mfise stress n'uburyo ndiko navuga biriko birangora. Ce trophée, surtout que Ronaldinho, une légende du football, me l'a remet, c'est gutahukana kano gashimwe Ronaldinho mu legende y'umupira w'amaguru ahejeje kubanshikiriza ni kimwe mu bintu bidasanzwe ku buzima bwanje. Bwa mbere nagomba gushimira ekipe ya Paris Saint-Germain, ekipe yanje yaje kundondera muri 2023 hamwe na perezida wayo Nasser Al-Khelaifi. Umugwi wose muri rusange nibihe bidasanzwe. Ati ni ekipe yabaye nziza. Nasser Al-Khelaifi ni umwe twagiye turayaga cyane kuva umunsi wa mbere ndondera. Nifuza gushimira kandi umugwi w'ubuhinga wa ekipe ya Paris Saint-Germain wereye kumenyereza Luis Enrique, umwe mu bantu nofata nk'umuvyeyi yagiye aramba hafi cyane. Ati ni bimwe mu bintu bidasanzwe mu buzima bwanje bw'umukinnyi w'umupira w'amaguru naho bitararangira. Shimire cyane abo dukinana, byose ni kubwanyu. Umwaka wa 2024-2025 wabaye umwaka udasanzwe, twatwaye ibikombe bigiye bitandukanye. Mu myaka tuzoguma twibuka haba mu bihe byiza na bibi. Ati twese twakoreye kugira ngo uje kurondera ivyo bikombe turi kumwe. Gukorera hamwe nibyo byatsindiye no Ballon d'Or ku bwanje. Je voulais aussi remercier tous les clubs auxquels je suis passé,
nagomba kandi gushimira imigwi yose naciyemo Borussia Dortmund, Stade Rennais, equipe ya Ndeze na bamwe mu bagiye barandera muri uwo mugwi, equipe ya FC Barcelone, umugwi wanje w'indoto namye nifuza gukinira, byabaye bidasanzwe, nahigiye vyinshi imbere y'abakinyi bakomakomeye nka André Iniesta na Lionel Messi, nabigiye ko vyinshi. Voilà, je suis content. Naryohewe cyane. Même si le Ballon d'Or pour moi ça n'a pas été vraiment un objectif dans ma carrière, mais nubwo kuri jewe muri kariyeri yanje Ballon d'Or atari ryo hangiro rya mbere nyamukuru, ariko n'ibintu bidasanzwe gutahukana agashimwe katahukanye n'abakinyi bakomakomeye mu mateka y'umupira w'amaguru. avec le Paris Saint-Germain la première. Gutwara Ligue des Champions kumwe na Paris Saint-Germain ya mbere mu mateka, gutwara Ligue 1, gutwara Coupe de France n'ibindi bigiye bitandukanye. Birangiye nshimishijwe no kuronka kandi agashimwe individuel nka Ballon d'Or, bidasanzwe kuri jewe. nifuza gushimira kandi abo dukorana mu mugwi seruka y'igihugu uhereye kumenyereza Didier Deschamps ndetse n'abo twakoranye nka generation yanje kuva mu migwi y'abakiri bato. Shimire cyane Deschamps yagerangiriye icyizere kidasanzwe kuva ku munsi wa mbere kugeza uno munsi, ntasiba kumpamagara mu giseruka y'igihugu ati nabonye icyizere ciwe kidasanzwe iminsi yose. Ati ni bimwe mu bintu tugiye kugerageza gukora tugatwara igikombe c'isi cya 2026 nk'umwaka we wa nyuma kugira ngo tumusezere neza. Aussi je voudrais remercier ma ville Évreux. Nagomba nshimire cyane igisagara mvukamo, là où j'ai grandi, abaje kunshigikira aho nakuriye, où j'ai tapé mon premier ballon de foot. aho nateye umupira wanje wa mbere n'ukuguru kwanje. J'ai du temps libre, j'essaye de retourner dans ma ville. Ils ont toujours été exceptionnels avec moi. Ndumva nifuza kuhasubira nkavugana n'abahatuye kugeza muri kino gihe. Voilà, je suis très heureux ndaryohewe cyane dans cette ville et voilà. kuba narakuriye mu gisagara nakuriyemo. Murakoze cyane. Et pour finir, je voudrais remercier ma famille. Kurangiza nagomba gushimira umuryango wanje, mama wanje, Ils ont toujours été là pour moi. umuryango wanje wamuhari kugira ngo banshigikire mu bihe bigoye. Aussi à mon agent qui a toujours cru ndetse en no moi. kumpagarariye yanyeretse icyizere kidasanzwe ko yizeye ko byose bizoshoboka ku bwanje. Il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi. yaramfashije, yaranteye intege. Avec mon meilleur ami, hamwe n'umugenzi wanje akomeye cyane, on a tout vécu ensemble. twasangiye byose kuva tukiri abana bato dufite imyaka 4. On m'a suivi partout. yarankurikiye aho nagiye hose ndaca, Voilà, jusqu'à la fin, on sera ensemble, lui et moi. gushika ku iherezo tuzoba turi kumwe jewe nawe. Et bonne soirée. Umugoroba mwiza. ati umugoroba mwiza. Mugenzi we yavuga nawe ikintu gitara camufasha ariko ararira, ngira ngo kuri YouTube channel yacu baramubona. Depuis 4 ati yankurikiye aho nagenda ca hose. Bayiduye no gusa baragomba gusa. Uno nuko avyibushe. No kana akabana muremure. Bana nimosha kumwe. Akabana na muremure cyane. Ati twasangiye byose kuva ku myaka 5, duca muri byinshi kuva ku myaka 5, ati gushika no kuri uno musi turacari kumwe kandi. Amerekeza aho nagenda ca hose. Aracamerekeza aho naja hose. Rero yari Ousmane Dembele, mwareko murakurikirana amajambo yiwe. Iryo rero ijambo yatangaje ku mugoroba ku munsi w'ejo i Théâtre de Châtelet mu gihugu cy'Ubufaransa Paris, nyuma yo gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or. Sinzera Mini Yamar
umwanya wa mbere iyo byose abasore b'abafaransa bashobora kuba bigisha kuvuga ijambo ayo bavuga ijambo nk'abashinga nawe kumva ijambo rya Dembele ni umunyafrika yuzuye bien strictire ni umunyafrika akantu yuzuye ku kandi ninde yibagiwe nta n'umwe yibagiwe ama ekipe yavuyemo byose yashimiye ama ekipe abo banye igisagara ca mbere akinyemo umupira yabashimiye abamufashije umuaja mama wiwe ekipe nationale Didier Deschamps Deschamps déjà turatwara mondial ya 2026 kugira ngo tugusezere Byose on va yabivuze. essayer de tout faire pour gagner ino mondial ku bwaho General rero Ousmane Dembele niwe mukinnyi mwiza dufise ku isi kuri kano kanya nyuma yo gutahukana Ballon d'Or kandi ndabona abatari bake bose bari convaincu ko umugabo witwa Ousmane Dembele agomba gutahukana n'umupira w'izahabu ivyo rero ni mu byashikirije umuntu akibaza mu minota mike cyane gusa nyuma yo gushikiriza n'amajambo yose twomwitega kwiki ubwiwe muri equipe ya Paris Saint-Germain ariko kandi wanashaka no mu giserukira gihugu twohava twiyumvira Ousmane Dembele peut-être ashobora gusubira kandi kurealiza saison nziza kino gihe tuvugana ari mu mvune muri equipe ya Paris Saint-Germain ni Ousmane Dembele bigaragara ko nivyo yavuze ijambo rikomeye ku mugiseruka gihugu n'umumenyereza Didier Deschamps yerekanye ko akatari gake yamugiriye confiance kumbure nawe ubwo abona ko atuhamagara ariko akamuhamagara bien sûr birumvikana ko uramutse dutunze umukinnyi afise Ballon d'Or mu giseruka bw'Ubufaransa ariko twaba tuzi ngo le grand joueur ariko arirukana amarokora agiye atandukanye mu giseruka bw'Ubufaransa ni Kylian Mbappe ubwo birumvikana nk'uko Paris Saint-Germain igomba kumwitega ko vyinshi ni nako mu giseruka bw'Ubufaransa no munsi ugomba kongereza pressure kuko harageze ko Ousmane Dembele nawe ubwiwe pressure yarafise yongerekana kuko no munsi nta muntu n'umwe azoja kuraba match yemere match mbi ya Ousmane Dembele Ousmane Dembele no musahinduye urugero rw'abakinnyi yararimo biye twari tuvuga ngo c'est un joueur de classe mondiale no musi c'est un joueur de classe mondiale mugabo mukuru gusumba abo bandi no musi badafise Ballon d'Or kuko yitwaye imerite uno musi c'est un joueur de classe mondiale ugomba kwitega mu magara rendez-vous yose twavuga ngo tugomba kuvuga Paris aruko twabanje kuvuga undi nabonye ko Adidas bamaze ko banamukorera iya pere bakorera umukinnyi muri company ziba zisanzwe zibambika zibiranga kugira ngo nabo banamukenze kuri agacimwe yatwaye rero nibaza ko numwanya mwiza uko Paris Saint-Germain yitega byinshi kuri Dembele gusumba ibyo yatanze kuko uno munsi ari yindi ngazi hari urundi rugero ageze ko ndetse no mu gisego bw'Ubufaransa ariko kandi nawe kubwiwe uno munsi Ousmane Dembele hari ico yumva yamaze kuba mwisi y'umupira w'amaguru nko yarabivuze avuga abarejande bagiye batandukanye hari ico abaye uno munsi kituma yumva agomba gutanga ibirenge y'ivyo yahora atanga bien sûr no kurindira tukarambega raza ko bitanga ariko sinibaza ko uno munsi bizokunda ko tudigera me forme za Dembele gusumbuka ubwo uno munsi nkuru nukubona Dembele mubi gusumbuka twabona Dembele mwiza uno munsi Dembele kuza akaro producer ibi yakoze mu mwaka cyangwa kanabirenza nta nkuru irimo gusumba uko uno munsi dufata akaruno camo na Dembele atari capable yo gutsinda ibitsindo 20 tout competition confondue uno munsi cemo na Dembele atari capable yo gutanga 15 tout competition confondue zirenga 20 ndaza ko mbonye Dembele mubi rero ni umwanya mwiza wuko bamwitega ko vyinshi nawe akishira kwiyo pressure kuko yamaze kuba ahindura urugero canke se iciciro c'abakinyi yararimo canke yahora yibazari uno munsi yamaze kurengera yahora yibazari nubwo yarabivuze ati objectif yanje kwara kuzo umukinyi ariko objectif principal est que c'était de gagner le Ballon d'Or yarabona kumbura probablement ko ari ibintu bigoye kuko no munsi yari abakinyi ababona umenga gutwara Ballon d'Or nivyo ariko ugasanga yabize ku mutima kwera arazi ngo urashobora kuba mwiza mugabo ntugira umwaka mwiza utuma utwara Ballon d'Or nivyo nako navuga ku munsi w'ejo Ballon d'Or ihabwa umukinyi mwiza mugabo muri iyo sezo gusumba uko Donatille usanzwe uri mwiza hariho beza bashobora kuba bakurusha ariko uwo mwaka ukagira ibiharo vyiza kubarusha hari n'abashobora kuba ari beza Donatille bakanagira ibiharo vyiza uwo mwaka cyangwa bakagira bibi ugasanga Ballon d'Or barayibuze rero kudosha mukuru Ousmane Dembele ndetse nci bagiye kumwitega ko ndumva ko kubwanje ata match ya Paris Saint-Germain agomba kuraba ku bwa Ousmane Dembele gusumba undi mukinyi wari wese nivyo Vitinha aryosha umupira no Mendes aryosha umupira ariko twinjiye muri ya area yaho tuzoja kuraba match za Paris Saint-Germain tugiye kuraba Dembele gusumba undi nubwo nkuko wari ubivuze imvune zitariko ziramworohereza kuko kuva yinjiye muri equipe ya Paris Saint-Germain karavunika ashaka kuhamaga mu giseruka y'igihugu kuko yogiye kuraba nta ncuro n'imwe ariko aravunikira muri equipe ya Paris Saint-Germain kuko wibuke yavunitse mu giseruka y'igihugu mbere yuko baja muri Mondial de Club yavunikiye ku rukino bariko bakina na muri Ligue des Nations no apana muri Ligue des Nations yavunikiye muri match za qualification muri match za qualification ariko bakina na ariko muri equipe nationale mbere yuko bariko bakina na Espagne yari yavunitse yongeye gusura kugira ububare bariko bakina n'ino equipe kiramo iriya za Ballon ni Ukraine nuvuga ngo agize imvune kabiri Ousmane Dembele muri treve zibiri ziheruka avunikira muri equipe nationale nyamara je no muzugiye kuraba umupira w'amaguru ibiharuro vyiza ntivyakagomba gushimirwa Ousmane Dembele mugabe ibiharuro vyiza plus performance ya equipe
byakagomba gushimirwa Ousmane Dembele nkuko vyakozwe muco kuraba uno muzi ugiye kuraba umugabo witwa Rafinha ukaraba Mohamed Salah ukaraba Harry Kane wanashaka mu biharuro bahagaze neza gusumba Ousmane Dembele mugabo klebe zabo zashitse kuki umusaruro bo inguvu batanze zabaye recompense gute na club ugasanga izo nguvu za Dembele ziri hafi za Rafinha na ba Mohamed Salah n'abandi wewe akabirya kazo equipe yacitwara ibikombe presque vyose uko babuze igikombe cy'isi cy'imigwi cyaze gutwagwa na Chelsea bageze muri finale mbwa batsindiye kuri finale ho ya kandi biharuro vy'umugabo witwa Ousmane Dembele nubwo yaje muri Monde de Club asa n'uwacerewe kubera ibibazo by'imvune vyari bimeze neza cyane kuko niwe yabakuye imbere y'umugabo witwa Vincent Kompany na Ben Dominique muri demi finale nako muri quart de finale niwe yabakuye imbere ya Real Madrid niwe yaje kuri imbere ya Chelsea de Blues twese tuvuga ngo Paris Saint-Germain yabaye mbi imbere ya Chelsea mugabo nico gikombe conyene gihiganirwa umugabo witwa Ousmane Dembele yabuze rero ko bwana nkavuga ngo abatanga Ballon d'Or uno mwaka habamwe kwidoga kuri bamwe canke kubandi je nemeza ngo intaye yafashe ijambo ukuri kwatsinze umupira w'amaguru watsinze ijambo Zinedine Zidane yabwiye Benzema muri 2020 avuga ati ça c'est le Ballon d'Or pour le peuple ni ya Dembele navuga ko ari Ballon d'Or pour le peuple kuko uno munsi abantu presque twese turi convaincu nta vya bindi vyo kumva ngo urumva ngo Vinicius Junior ngo yajyamiwe uno munsi numbwira umukinyi yajyamiwe ucunzanira statistique ziwe unzanira n'ibikombe yatwaye hama dusiguriranire cene nemeza ko Ousmane Dembele yatwaye agashimwe ko umupira w'inzahabu cene natanguye kuraba Ousmane Dembele ari muri equipe ya Borussia Dortmund akina na Aubameyang nkabana ngo uno mwana ni kazoza keza mugabo kazoza keza bivanye n'uzogategura subeje ubwangi inyuma abantu bibuka umugabo witwa Ousmane Dembele muri equipe ya Borussia Dortmund barashobora kuba bibuka ibihe vyiza yagiranye na Borussia Dortmund ariko na Pierre-Emerick Aubameyang yego jewe nkavuga hano ijambo gushiraho intaye yashize ndarishimangira kuko Ousmane Dembele akagomba kuba yaranatwaye n'imipira y'inzahabu ava mugabo integuro yagiye araca muri izo nteguro zagoranye uno munsi rero yaje kuba agera ahantu ahura rero na wa mwigisha Imana yari yarateguye ko azahura na Dembele kugira ngo tubone ubwiza bwa Dembele Luis Enrique nta kintu atahaye Dembele yaramuhanye yaranamuhanuye nkuko yareka bivuga uno munsi agomba kumufata nk'umuvyeyi wiwe aha nivyo rero kuri Ousmane Dembele akaba amaze gutahukana France Football Ballon d'Or uno mwaka 2025 niyo mukinyi mwiza dufise kwise Samuel neze ko minota